Ibyo wumvise ni impamo n'ukuri ndi umukozi w'Imana n'umupasiteri kukubwira ko ndagukunda ntabwo ari intege nke iyo mbikubwiye sindabikubwiye ngo kubera mbona ko bitagukwiye ndabikubwiye kuko mbona ko bigukwiye kandi biva ku mutima sinzi nayo ngo vyakiye gute ariko uko niko kuri kwanje abenshi turashobora kubesha tunyegeye mu ijambo ryo kuvuga ngo ndagukunda kandi atari vyo the SY Bishop na Steven Raphael turagukunda wewe ko buri gihe cyose udukurikirana. Amazina banyita Methode Bigirimana ndongoye rimwe mu matorero canke mu mashengero y'Abanyafrika ari muri Fort Worth. Fort Worth na Dallas ni nk'ahantu hamwe hari n'abari bavuze bati aya matora tugiye kubamwo Dallas na Fort Worth baravuganye ibizokorwa byose cyangwa ibikorwa bagiye gukora nuko gusa tuzoba tugiye kubaherekeza. Ibyo sindavyemera. Dallas na Fort Worth ni series zibiri zitandukanye zifise ubuyobozi butandukanye. Dallas ni city ukwayo, Fort Worth ni city ukwayo, kandi nta hantu na hamwe nigeze nitoza nta rwego na rumwe nitoreje, ariko aho nagejeje gukurikiranira ibintu nkuko naje no ngaha kugira ngo ndabikurikirane kuko nivyo abarundi nivyo wacu menye ibintu ko biriko biragenda nihagira n'ubumbaza menye ico nzamubwira. Nabonye abantu bamwe bose barigenga. Fort Worth haje umugwi waserukira, Dallas ufite umugwi ubaserukira, so ivyo kuvuga reko boba barashize hamwe ko baje ibintu babize ibyo sivyo ni binyoma nta kuri na kumwe kurimo. Okay, urumva uni umuyobozi ni pastor uko niko abibona. Reka tuje mu gikorwa nyezina. Ano matora ariko araba muri Texas, hari n'izindi ntara zo ziriko zirakora amatora uno munsi yo muri BDUSA. Nk'umuntu yo batazi BDUSA ari Burundi, ari muri Australia, ari muri Canada, akakubwira ati pastor BDUSA ni iki, uyizi kwiki, ni bikorwa nyabaki biriko birakoreka, uwo mwishura gute? Ico ni kibazo ciza cyane urakoze. Amakuru nagaragaje kumenya uko nagaragaje gusobanuza ibintu uko nagaragaje kubaza ibintu. BDUSA numvise yuko ari ishira hamwe rishasha rivutse muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira rifashe abarundi bose baba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kubashira hamwe batarevye iyo bava, batarevye ico bamaze muri za societe canke ico bari muri za societe, ariko gusa ko bitwa barundi bavuga ururimi rw'ikirundi bakaba bose baba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Okay, hari bamwe bidoze uri kuraraba ku mbuga cyangwa kuma WhatsApp n'ahandi duhurira nk'abarundi. Ndazi kuri wewe uri kurarorera urazi ko woba uri muri group kandi wowe waragiye urabona abandika bavuga ati ibi bintu vyihuse cyane, ibi bintu ntivyagenze neza. Wewe nka wewe ubibona gute ikimviro cyawe bivanye nuko amatora yateguwe canke uko bagiye barategura kuva kuri federo no kugeza ubu bariko bararondera abaserukira BDUSA mu ma state, ubibona gute? Uwo biha ifoti yi? Urakoze cyane. Sinocira urubanza abavuze ko ibi bintu ababiteguye bihuse, kandi nanone sinocira urubanza abateguye ibi bintu mvuga yuko bihuse. Ariko ikintu kimwe kihari kigaragara cy'ukuri nuko urevye ibindi bihugu bifise abantu basanzwe baba muri iki gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika bamaze gutera intambwe iteye ubwoba cyane. Wanashaka naho noreka kuvuga abanyaburayi ngo mvuge abongereza baba hano, mvuga aba France baba ngaha, canke mvuge abaturuka mu bihugu byo muri Aziya baba ngaha, canke reka mvuge abiwacu. Uravye nk'abantu bava mu gihugu cya Nigeria dufitemwo inshuti nyinshi dukunze kuganira nazo, urabakozi b'Imana canke abantu bakoroza business zabo. Hariho abava muri Kenya nabo nuko turaganira nabo. Hariho bene wacu dusangiye ururimi, dusangiye imico y'Abanyarwanda, n'ukuri bateye imbere mu buryo bumwe burenze uko nabisigura ngahaye. Rero nisunze ivyo byose jewe ibi bintu nabimenye ntinze byanguye mu matwi ntebye mugabo ngerageza gushaka kumenya ibyo ari byo kuko namye ngira ipfuno canke namye mpfuha cyane mbona abandi bantu bava mu bindi bihugu bafise imiryango ibahuza ngaha
ariko abarundi tukaba tunavuze ikintu kiduhuza ugasanga bakeyi bagerageje kwitanga ngo bitangira abandi ugasanga bameze nk'abantu bateye 10 mwijana ugaca usanga rero biratera agahinda cyane jewe rero uko ariko kose biri nk'umukozi w'Imana ico nkora no gusenga Imana kugira ngo Imana idutere iteka natwe abantu tuva mu gihugu c'u Burundi duhurire hamwe tutarebye ibindi byari byo byose ariko gusa ko twitwa abarundi tukaronka ahantu duhurira twese birumvikana ko kuva bigitangura tudashobora kuvyumvira rimwe twese mugabo tugomba kubandanya dusenga Imana kugira izodufashe n'abandi bataravyumva baba bidoga canke baba babitanguye ahubwo dusenga Imana kugira twese duhe ukubitahura no kuvyumva no kuja hamwe twese kugira ngo natwe tubeho nk'uko abandi babayeho tuzogire natwe aho umurundi wese azararonka agenda atura ikibazo kimugoye abantu bari muri za prison baronka babakurikirana bafunguze abantu barwara badakira ubwishingizi baronke abaza baba hagufi abapfa baza baronka abantu babafasha bafasha imiryango ibisigaye mu guhamba aba bantu eka tuzogera ahubwo no ku rwego nabo twasize inyuma iwacu n'igihugu cacu abarimwe ubukene n'ibindi bibazo byinshi bibugarije abarundi twagiriye ubuntu tukaza muri kino gihugu giteye imbere tubona ukuntu tuja hamwe duteza imbere imiryango yacu kuko niho tuzoheza tukanashobora no kugira ngo duteze imbere iyo twaje tuva murakoze cyane. Okay, mu Barundi kenshi aho tuba turi urabona ko tubaho habaho ukwemera gutandukanye amadini atandukanye jewe kuva mu 2007 nshitsa no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika harabaye abantu baje hamwe bakaja hamwe ku madini bakaja hamwe mu migwi itandukanye ariko bikaca bigenda bipfa ningoga bigatangurana inguvu mugabo bikaca bipfa ningoga ubu ndiko ndaraba BDUSA abakozi b'Imana ekare ibintu nk'ibyo ntibabijamwe ariko ubu bari muri ivyo ho bari kico bacatumye n'abakozi b'Imana bisanga bafata umwanya wabo ntibabifatanye n'idini canke ntibagume ku idini cyane mugabo bakaza muri community bakaza kugira ngo bakurikirane uko kurondera uburongozi bwa city canke state babikurikiranire ha niki cyo bacyaratumye bimera uko muri kino gihe kubera kare ntivyo ari uko urakoze umbajije ikibazo ciza cyane kandi numva mpereye aho watangiriye unjanye mu bindeba ijambo ry'Imana riratwigisha ko nta dini rizojana umuntu mu ijuru Imana ihamagara abayo ntawe yahamagariye kuza kuvugira idini runaka canke kuza kuvugira umugwi w'abantu runaka ariko Imana yaduhamagaye kuza kuyikorera gukorera Imana rero nirazima dukorere mu bantu bayo abantu bayo nabo ijambo ryayo ritubwira ko yaremye umwe wese mwishushanijeko nukuvuga umurimo wacu ntureba abarundi gusa ureba umuntu wese ikiremwa muntu ari hose tugiye mu bitaro iyo tugiye gukora umurimo w'Imana mu bitaro dukorera abantu bose dusanzwe tureba dusura tugasengera abantu bose dusanzwe bari mu bitaro barwaye iyo hagize umuntu agize ibyago runaka umukozi w'Imana amukubitiraho akamugarukiraho atarebye iyava canke atarebye icari canke atarebye ibyo ashoboye n'ibyo adashoboye ariko gusa uko ari kiremwa c'Imana hanyuma ndacari kuho wahereye ijambo ry'Imana ryanditse mu gitabo ca Yakobo igice ca mbere umurongo wa 25 26 wanashakira 27 utubwira ko nta muntu azojanwa mu ijuru n'idini ariko umuntu azojanwa mu ijuru n'ibikogwa yakoze mu ntumbero yo gukorera Imana rero icyatumye nkanje umbajije kubera iki ibi bintu ndabikurikiranira hagufi shaka kubimenya nukubera ko nk'umukozi w'Imana nasanze neza ko ibyo ari byo byose tuzokora twebwe imirimo dukora cyane cyane iri mu bintu bijanye no gufasha abantu mu buryo bw'umwuka kwigisha abantu ko inyuma y'ibi bibazo tubona inyuma y'ubu buzima turimo hariho ubundi buzima buzokurikira ubwo buzima rero nibwo dushaka yuko abantu basobanukirwa ubwo buzima buri inyuma y'ubu tubona byose bizovana n'ingene twese uko turi tugiye hamwe tukitanaho umwe akitaho uwundi umwe akaba hafi y'uwundi kurirana n'abariko bararira tukishimana n'abariko barishima rero mu matorero twebwe tugira amahigwe abo duhura tubona mu matorero turifuza ko
community y'abarundi yogira indongozi kugira ngo nabajya tutabona mu mashengero twinjiriramwo tuzoze dukorana n'aba bayobozi bariko baratogwa bo kurongora bisagara bitandukanye babamwo kugira ngo tutazoshikira kuko benshi turabazi kubasumbya dukorane nabo mu guhakisha yuko dushikiriye abantu bose inkuru nziza ibonekera mu bikorwa byiza dukorera aba bantu tuzofashanye no kugira ngo nabo batumenye ko tubaho turi ngaha aho batazogera aho bazokenera ubufasha bwacu baheze badushikire kugira ngo dukorane byose kuko niho bizoheza bigatanga umusaruro ugaragara. Okay, aho ni ku ruhande rwa mwebwe muba muri nko mu rusengero muhagarariye urusengero nabagije muri rusangi novuga ati ni giki cyoba catumye ubu muri kino gihe abakozi b'Imana aho wavuze ni ku ruhande rwo ku rusengero nka wewe ariko hose ibintu sindabivuze ngo ni kubera nakubonye hano no muri Houston nuko abakozi b'Imana bo basigaye bumva ko boba bari hamwe cyane n'abantu bayoboye ama community ariko kare bitari bimeze uko nuko iyi Imana guhumugisha kuvuze ko nabo muri Houston nabo wababonye bagaragara babonekana muri ibi bintu babikurikiranira hagufi ariko nizeye yuko nta mukozi w'Imana ariko aritoza muri ibi bintu kandi nuwo kwitoza nawe sinamucira urubanza mugabo n'imbere yuko iyi miryango ibaho twari dusanzwe abantu tubakurikiranira hagufi igituma nibaza imwe mu mvo nyamukuru ari nayo yabintumye ari nayo nibaza ko yabitumye abandi nukubera ko vyaje kugaragara yuko nko narimeje kuvuga mu kanya hariho abantu baza mu mashengero hariho nabandi batahaza nabo rero bataza mu mashengero turabakurikirana mugabo hariho ibintu dusanga tuzofashanyamwo cyane n'aba bayobozi barimo baratogwa n'izi nzego z'abantu basanzwe baba ngaha aye tuzofashanyamwo nabo ni byiza rero yuko tubamenya kandi tukababa hafi tukabereka yuko igikorwa bariko barakora cyo gushira abantu hamwe turagishigikiye cyane kuko natwe niwo murimo dukora niwo gushira abantu hamwe tugakura imipaka tugakura imbibe ziri hagati y'umuntu n'uwundi nico gituma yo nimwe mu mvo nyamukuru ituma aba bantu tuba bahagufi tubegera nizera ishimishwe nuko numvise ko nabandi bakozi b'Imana nabo ico bagikora kuko abantu turongoye nibo bari muri ibi nibo bariko baritorera abarongozi babo rero kubakurikirana no kubana nabo muri byose na hose numva ko hari ikintu kizodufasha ahubwo no kubigisha n'ijambo ry'Imana bigatuma ibintu birushirizaho kugenda neza. Murakoze ubu akaba ari umukozi w'Imana yari hano muri Dallas twahuriye mu akaba asanzwe akorera ibikorwa by'Imana muri Fort Worth Texas. Kuri wewe biboneka ko utashitse hano ariko ukaba uzi ko hari ibikorwa biriko birabandanya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu masiti atandukanye n'amastate mu kurondera indongozi zizokorana na basanzwe bayoboye BDUSA muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uko niko biriko biragenda ijambo woshobora kubwira umuyobozi wa BDUSA muri Amerika nk'impanuro igihe batangura hano bavuze ati reka tusaba abakozi b'Imana bagire impanuro batanga umaze umwanya munini hano nk'amasaha uriko urakurikirana amatora we nk'umuntu azoba arongoye BDUSA muri Amerika uri nararibonye ndabona ko ndiko ndarara no ku mushatsi haratangiye kujya kw'inkofero yera hari byinshi uzi mu kwizera no mu buzima bwa misi yose tubayeho nirihe jambo wamubwira bivanye n'ivyo ubonye hano mu ncamake umuyobozi wa BDUSA muri Amerika. Umukozi w'Imana ishobora kubwira umuyobozi wirishira hamwe ririko riragaragaza gushira abarundi hamwe nuko iki gikorwa kije hageze gusa ico dusaba kugira ngo baza bagerageze gukurikirana akahise kuko imbere y'irishira hamwe rivutse no munsi harayandi yari banjirije hariho iryitwa ubaka numvise hariho irindi ryitwa bana numvise ariko mu mashira hamwe yose ntituyabona hari ubu ntituyumva hari ubu ntituzi ko yazimanganye ayo nayo yari yatuzaniye ibyizigiro byinshi cyane tubona ko tugiye kubona ikintu kigiye kudushira hamwe nk'abarundi cyo rero nasaba umuyobozi wirishira hamwe nabo bafatanije kuyobora nuko bagerageza gushikira abantu bose umuntu wese yitwa umurundi ngaha muri Amerika muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika umuntu wese yiswe umurundi kugira ngo
kuko babiri basumba umwe. Igihe abantu bose bazoja hamwe bakazozana programe, bakazana imigambi izohuza abantu bose, abize, abatize, abasaza, abakiri bato, abamugaye, abakomeye, abafite abagore batabafise, ndetse ubu ibintu biri mu isi ni byinshi. Tubasaba kuzoraba umuntu gusa ko ari umurundi ahari hose, batitaye icari muri societe, batitaye ku kindi kintu cyose, ariko ko ari umurundi, bakatuzanira imigambi izoduhuza, ikadukundanisha, tukabaho ibibazo by'umwe bibaye iby'uwundi, nta murundi n'umwe asigaye ku ruhande yitwa yuko ava ku butaka bw'u Burundi, aba muri iki gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibyo bizotuma twese turushirizaho kunezerwa, birushirizeho umwe wese yumva yuko nawe afise ahari kandi afise ababanye nabo kandi abo afatanije nabo mu buzima bwa misi yose muri iki gihugu cy'amahanga turimo. Murakoze cyane kumwe mafasha kanya mukurikirana ikiganiro dukoranye n'umukozi w'Imana tubwiye impanuro nyinshi n'ibintu byinshi kubijanye n'amatora, eka ndetse n'ubuzima bwacu nk'abarundi hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Si Amerika gusa, turizera ko no mu bindi bihugu hashobora kuba hari amakominote, ko kenshi amakominote yacu y'abarundi aracumbagira akaduga akagira gute, ariko ku mpanuro uno mutama, ku mpanuro n'umukozi w'Imana duhaye, turizera ko ntiyabuze umuntu umwe ishobora kuba yakoze ko nko nanje yankoze ko. Turashimye cyane ku kanya muduhaye umukozi w'Imana nka The SYB Show. Nitwa Steven Raphael, urashobora kubibutsa izina abari ko barakurikirana hanyuma ukanabasezera. Ni Pasteur Methode Bigirimana. Shimiye cyane cyane mwebwe mwifuje yuko tuganira gatoyi muri aka kanya tumaranye, kandi nizere ko ivyo tuganiriye biraba umugisha kuri umwe wese mu baravyumva, kandi ningingo umuntu wese yitwa umurundi aho ari ko yakurikiranira hafi, turabe yuko natwe twazobaho nk'uko abandi bava mu bindi bihugu bishize hamwe, kandi tukaba tubona ko bamaze kugira iterambere rikomeye cyane. Imana ibaha umugisha. Murakoze cyane ku kanya muduhaye. Thank you so much.